Uptvburundi. Twebwe ngaha umutekano urahari kuko abanyarwanda iyo bari aho hakurya bariko mu byabo natwe tuba tumwe mu byacu turiko turikorera ibyacu nabo bagakora ibyabo nta ngwane twebwe turimo turabona ngaha ku mupaka. Uyo ni Ngandasisi Tarasisi, umwe mu barimyi wo ku mutumba w'Ibikara agacimbiri Bishisha yo muri zone Gisenyi ku mupaka w'u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda aho weshi bita Gasenyi Nemba. Akabavuga ko ibihuha vyuko hohava bintambara ataco bibabuza baguma ku kivi. Urabona nk'ibivugwa biguma bivugwa ariko mugabo tuguma turaba hagize ikibana ko tuca tubivuga kuko tuba ku mupaka. Ubwo rero tuguma turabana bagahita natwe tukantanga tukarima bo tumaze kurima tuca dutaha. Ubwo rero mu gitondo tuje dusanga nabo batonze ngaho ku mihanda yabo. Ubwo rero duca dukora akazi kacu nabo bagakora kacu igihe cyagira bagatanaga tugaca dutaha. Ntabyo turabona uko tubibonye namwe muca mubimenye. Nayo Shimirimana Sandrine avuga ko ibibahanze ari uruzuba gusa ibindi ataco bibabwiye. Nta muntu n'umwe tudurubanja nukukoranya tukakora neza nyene nta muntu atazi iki kibazo. Yego no turasuvya tujya tukiriya tukiryamira buke tukabana sawa batatu mani nakoze nta bintu. Twa turabandanya ibikorwa byacu kuko twega mu Rwanda kibazo kimwe duteze. Mugari y'amajambo mugira muhora mwumva ijya nino twe turavyumva kubera twageze twavyumvise na mbere bikaduca hirya mwumva bavuga gute tweba alva ko nyene bazava dutera intambara mugabo ntavyo twe navyo twitaho gukorana no mu migumuko vyarabaye ibintu nk'ivyo beshe barahunga mugabo twe twagumye ngaha mu Burundi nizo mpamvu twatana kimwe cyo dutesha umutwe cyete twanyene rushitse naho dashitse ho tuzafata nyene vya binini ngo kuri uwo mutumba wakiwe n'uruzuba leta y'u Burundi ikaba yari yarayibahaye ibiro birenga 40 by'ibigori buri muryango.